Bakunzi ba BM4 Plus aho muherereye hose ndabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu no mu byo muriko murakora byose. Turacari kwigenekerezo ry'umunani, umunsi ni lundi, ukwezi no kw'icenda, umwaka ni 2025. Imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu nyezina uyu munsi, ntabwo nshimye kubatevya, ni mu nkundire kwanza ndabibutse ko mwebwe mudukurikirana mutagira sabone, mugire sabone cyangwa subscribe kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa BM4 Plus. Kandi mwibuke yuko dufise aho dusanzwe tuganirira naho sahandi ni muri commentaire. Commentaire nico kibanza kiduhuza twebwe tubashikiriza ibiganiro na mwebwe musanzwe muriko muradukurikirana. So imbere rero yuko ninjira neza na neza mu kiganiro cacu nyezina, ni mu nkundire kwanza ndabacishirizemwo tuno tureresi dutoya tugufi, hama nce ninjira mwidonido ry'ikiganiro cacu. Hapa ni Uvira, mpenzi mtazamaji wa Uvira kwetu. Tukio zote hizi zinaendelea kuonekana hapa jijini kati Uvira. Ni wakina mama, vijana wa Uvira, wa baba wa Uvira, vijana wengi ambao leo wameamua kabisa kuingia barabarani na kufanya maandamano kwa kuendelea kumpinga ambaye ni Jemadari Gathita. Kama unavyoona hapa, mpenzi mtazamaji wa Uvira kwetu, na kuonesha ya kwamba jiji la Uvira saa hizi watu ni wengi, vijana ni wengi, wakiendelea kabisa kumkataa katu ambaye ni Jemadari Gathita ambaye amewekwa hapa jijini. Nuko muhejeje kuvyibonera kandi muriko murabikurikirana, murabona yuko mu gisagara ca Uvira hazindukiye imyiyerekano idasanzwe yo kugira ngo bashobore kwiyamiriza General de Brigade Gathita Olivier. Ni imyiyerekano yashoboye gukorwa n'abenegihugu basanzwe bari mu gisagara ca Uvira. Imyiyerekano twavuga ko yari hagarariwe na bamwe bo muri Wazalendo, aho ndetse amakuru dufise hamaze gutakariza ubuzima abantu bagera kuri 6 hajya mu gisagara ca Uvira. Si muri Uvira gusa habaye imyiyerekano, hariho n'ibindi bice byo mu gihugu ca Kongo byashoboye kubera mu imyiyerekano. Kumbure turaza kubyinjiramo mudonido muri kino kiganiro cacu. Ku murongo wa telefone ndafise umutumire, reka ndamuhikaze aramutse mwebwe mudukurikiranye, ace agirwa ko anabahani ikaze na mu kiganiro cacu cy'uyu munsi. Bwana Musanguzi Mwenza, ndaguhaye ikaze. Eka nchempa mwiriwe canke ngire bwake bivanye mu wese naherereye ko bakunzi ba BM4 Plus. Nongeye ndabashimira cyane kwa mufata akanya mukantumira kugira ngo tuze turabaha ibintu biba byihishije inyuma canke ibintu bitagaragara tukabishira ku mugaragaro bakabibona, tukabibapfindurira gutyo bakabibona neza, kuko ivyo bazite kuvuga bisa n'ivyo ko ariko babwiye, kuko ko ariko babariye mu kiganiro cyane nganye mu gatondo. Ndabizi ko mu gatondo ka kare twaje kubabwira. Umusasanguzi Mwenza batangiye kuvuga yuko twoba turaguza kubera ko tuvuga ibintu mu nyuma tugasanga bikarangira bibaye. Ubivuga ku iki wowe? Sinobabwira ko ari kuraguza. Rimwe na rimwe twababwiye duti nta muntu n'umwe azigera w'umuhombe niyakurikirana ibiganiro tugenda turavuga, nibitarashika barindire tange na Imana ibikinga, ariko suko biba bitariko birategurwa. Ariko turabibona kuko rimwe na rimwe twadufise hirya no hino dukura amakuru, tukabwira amakuru yizewe yibanga. Iyo tumaze kuyabatorera rero ni vyiza ko biba ngombwa ko baza barakurikirana BM4 Plus kugira ngo baronke amakuru y'imbaho. Ituraguza kuko yaba twaraguza umuracagurira abakomeye nawe abazwi. Yes, urakoze cyane bora Musanguzi Mwenza. Tugende mu donido kiganiro cacu cy'uyu munsi, aho twabonye mu gisagara ca Uvira imyigaragambyo yabaye ukuri kwamye. Wewe wabikurikiraniye hafi, uwo tubwira ingene byari byifashe mu myigaragambyo. Allo ndakumva. Ego narimvuze nti wewe wakurikiraniye imyigaragambyo hafi. Allo ndakumva. Ego narimvuze nti wewe wakurikiraniye ivy'ijya myigaragambyo hafi, uwo tubwira ingene byari byifashe. Ego muri
make nkuko bamaze kuvuga yuko hari n'abantu bamaze kwasiga ubuzima menya yuko imyigaragambyo yabaye kandi ahubwo mbere ntiyabaye nkuko yari yateguwe hari abatinye batashogenda kuko iyo nkuko ari yateguwe byari kuba batandatu bapfuye ni bake ni bake uko yari yateguwe ahubwo bavuga bati nibafume batwica kuko uvuze nabene gihugu bara babazwe n'izo FARDC iri kirakora narijya iri kiragaragaza ingufu zayo Musesanguzi Mwenza ibire ntabwo bimeze neza kuvuga izabaye Allo Allo ati nuri kuranyimva je ndiko ndakumva ariko Ego ndakumvise duga kwijambo rero nukuvuga muri Uvira ibyabaye kabaye akantu gatoya kuko uko byari biteguye ariko ndavuga yuko abantu batinye nibagiye bose kuko bavuga bati dupfe tugenda dupfe kuko ibisigaye ntacyo FARDC iri kirakora kuko ntibitahuritse ingene igisirikare cy'igihugu kitifata ngo kigaragaze nimba gifise ingufu ati rero no muntu batuzaniye ariko agaragaza iki afise ubuhe bushobozi ati uretse yuko iki gisirikare aricyo kibagira dutanga amatongo yacu ariko agenda anyagwa n'abanyarwanda kuko navuze mu kiganiro navuze yuko hari ibinyamakuru bimaze kugenda byandika bigaragaza yuko abenegihugu bahari bo mu bwoko bw'abantu bagaca bazana abanyarwanda kandi bagenda guterayo na cyane cyane wibuke yuko u Rwanda ruguma ruvuga yuko bwo rwabaye ruto ati bategeza kugura intambara y'ubuzima n'urupfu mpaka bakagura ati bari mu bucucike ivyo rero bamaze kuba barimo rero ikintu kibabaza rero abanyawuvira nuko bariko bagenda bahwana n'ivyo bibazo izabaye Igoma n'izabaye Bukavu no muri za Bunagana hariya hose za Rucuru nibice bibaba bavuga bati twebwe nimwongere kutuzanira niyo FARDC nigeze na kinga none iyi kakinze ivyo bisagara byose hano muri Uvira nije gukinga gasagara kangana uko nibatweke basi wazarendera irabishoboye abari ikinga niko kumva abene gihugu baho bariko bagenda bashikira abawazarendo rero no kuvuga ibibazo abakongomani bafise bararushe ahubwo no munsi uko manifestation yateguwe siko yabaye abantu batinye bo muri Uvira uko babivuga biri uko vyabaye ahubwo Imana ishimwe ko bitabaye uko babivuga. Yes, tukiri nyene hano muri Uvira kubw'imyigaragambyo yabaye twabonye mu gatondo imyigaragambyo yatanguye neza atankomanzi mu mahoro n'umutekano mugabo biza kurangira batanguye kuraswa FARDC ibarasa aho hari mu gihe bari begereje byavuga ko bagiye kwegereza ku hoteli isanzwe iriko ujya General de Brigade Gasita Olivier. Wewe nk'umusesanguzi mugenzanje ntabwo ubona ko abenegihugu boba bahohotiwe mu gihe atabigwanisho bari bitwaje? Muri make abenegihugu yo barinda banamushikira bavuga bati iyi FARDC cyangwa uwo mugenerale atakintu yatweritse ereka generale nashikira mu gisagara generale gushikira kuri shande bataye ati none urasigira ashikiye mu gisagara cyo kwinyegeza mu gisagara umva yaje ku rugamba ahubwo ari kuza urugamba rwaje gutegurwa bashika bari muri operation muri cyo gihe abenegihugu ntibanamumenya ko yahaje bari kuva operation ziko zigenda neza amabombe yo kwirukana inyeshamba za Rwanda u Rwanda rwinjiye ku gutera Kongo ruriko ruhunga mugabo ashashikira mu gisagara none yaje mu ntambara yaje kugwanira bene gihugu none umva ngaho yaje gukora iki rero nico gituma kugira ngo habe iryo rasana uko kuraswa kandi abene gihugu batanduze bari bafise ege ni bari kumufata n'amaboko ntibari kubura amabuye batora ngo amutere nico gituma rero ivyo vyabaye kubera agashafu ka bene gihugu bamaze gutangura bati none twacabereye iki nukuvuga FARDC ntidukingije nabo bavuga ngo intare za Sarambwe ntizidukingiye intare z'u Rwanda none twebwe turi bande turabahe harigeze igihe rero twiyanka hama tugende dufume dupfa dufuye naho rero aba nyabuvira bageze. Yes, twatanguye kubona ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye aho batanguye gukora ibintu bisa nk'ivyo odianyeshamba ziriko zirakora muri Goma bavuga ko abawazarendo baba bashatse kubarikaniza Uvira. Ibi bintu hari cyo bizi ko wewe boca bayibarikaniza
akantu ka Uvira kangana kujya barikariza ngo bayijane hehe muri no kubwira yuko kajya gasagara ka Uvira bigashobora kuba barikanize no kuvuga bokaca bakabarikaniza bakitiki bafise ubwo bushobozi kugira ngo barikanize ishoboke hari ibintu nyamukuru bisabwa n'abateye akajagari nizi nyeshamba ntizirashobora kubishika ko zinafise n'uburyo zinafise n'ibihugu bibashigikiye abandi n'abashigikiwe n'iki gihugu iyo barikanisation ya Uvira nishoboka ariko gusiga ishoboka nuko babandanya birevota bavuga bati n'ubundi amaraso yamaze guseseka ahubwo ntibagume baduza tasyo wo cyo nobona mu byihuta wo general yomanza kavaho cyangwa agenda kuri shade batayi kuri so akerekana yuko mu byukuri aje ku rugamba. Bo ikibazo sinavuze ko byoshoboka nabajije nti ivyo babiri mu migambi y'abawazarendo. Abawazarendo umugambi ntibawufise kubera ko bo cyo baharanira kuraba ko boronka amahoro. Baharanira kuraba ko boronka amahoro. Turiko turabona President Felix Chirombo abicishije ku muvugizi wa FRDC uyu General Sylvestre Ekenge bisa nkaho baterekwa kumukura uyu General de Brigade Olivier Gasita muri Uvira none biraherera he ahubwo kubera hatangiye kubaho injyane hagati ya leta n'abene gihugu iyo leta irongo ya bene gihugu kuko igisoda ni ca leta ahubwo leta niraba bigomba gukingira baribo nimba bene gihugu bavuze bati twebwe no musirikare mukeneye nibakorera no kwitegeko ryabo kuko bari muco bita demokrasi. Muri demokrasi rero ni le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple ni intwaro y'abene gihugu ni kuvuga nimba intwaro y'abene gihugu nibakore ku by'abene gihugu bashaka ni kuvuga c'est un pays démocratique. So twumvise yuko bashaka bariko barasaba c'est un pays démocratique. Twumvise yuko imyerekano itabaye muri Uvira gusa aho bari n'utundi duce two mu gihugu ca Kongo yoba yabaye musinzi ko hari aho hari ibyo tumenyesha muri make imyerekano yari yateguwe ko uno munsi ari kuba hafi igihugu cose igamije no kwereka Tshisekedi yuko icyo bamutoreye cyo yiyamamaza avuga atari karagikora nkuko yabivuze ngo babibone bo bakeneye yuko babona intambara ikaba rimwe na rimwe abapfa bagapfa hanyuma abasigaye akaronka amahoro nico bakeneye nimba FARDC ifise ubushobozi bakeneye yuko yerekana ubushobozi bwayo nimba nta bushobozi ifise nibavuga bene gihugu bigwanire bo nyene ubwabo nkuko bawazarendo bamaze gufata ibigwanisho nuko bavuga ego turiko turabona Uvira biyamiriza gusa uyu General de Brigade Olivier Gasita mugabo tukumva kandi yuko mu yindi mihingo itandukanye hari hateguye indi myerekano yo gusaba Chirombo yuko yo demisiona nka hamwe atokorera bene gihugu ico bashaka ibi bintu two bihuza gute wibuke mu kiganiro nari nashikiye wari wambajije nari nabishikirije ndabivuga yuko ahubwo kubera atari karakora ivyo abene gihugu bamutoreye yari ko yiyamamaza avuga ahubwo avuga ikiri karakora byamunaniye naha aveho hashigweho abashobora gukora ivyo abene gihugu bashaka amahoro icambere na mbere bo bamusavye amahoro kuko arababwiye bati je nzotera u Rwanda kuko namenye yuko u Rwanda ari cyo gihugu caje kudutera natwe none bakibaza bati igihugu kingana uku n'agahugu kangana kujya ni gute dushobora kuguma tuko dukengerwa ku rwego mpuzamakungu aho umenga nta bana igihugu cavyaye bari mu gisirikare umenga ni igihugu kitanagira n'igisoda namba nakandi umuntu n'umwe yari kumusoda none uwo wundi nawe ari karaza uwo mukuru w'igihugu ari ngaho ariko arakora iki mu gihe abene gihugu bariko barapfa amatongo bariko bagenda bayanyagwa n'abatari bo muri ico gihugu bariko bategwamwo bazananya ahandi ivyo wumva bo bisabira ko aravuga bati rero turakeneye amahoro muri Kongo nimba nawe utabishoboye nuveho haca haza ubishoboye naho hana bene gihugu bamaze kuba bahagaze ariko ivyo rero nabo nyene bari inyuma abanyagihugu bari abashigikiye bavuga bati je ngendagendaho nanje caneze intambara. Yes, turiko turabona ibi byose biba hano muri Kongo cyane mu gisagara ca Uvira FDN bigisika ca Burundi gisa ni cifashe ni careze amaboko atacu kiriko kirakora kubw'imyerekano ababene gihugu bakoze ndetse hakaba hageze naho abashika batandatu batakaza ubuzima tuvyite ko FDN bitabaraba tuvyite gute ngoma ndakubwire ngaho nyene
igisirikare cy'u Burundi nticagiye muri Kongo kigiye kurwanya abakongomani ku bandi ako kantu kumve ahubwo cagiye muri Kongo gufasha abakongomani ni gufasha yego uyu muntu rero yagiye kugufasha agufasha wifashije aho rusinzi kunyumva aho ndakumva cyane FDNB ntiyoshobora kubona abantu bariko baragwana bagize ahubwo icabaye nuko utamenya amakuru FDNB ahubwo irasukamo mabisi ati ntimujyane muri bamwe muri mufise muriko murondera mufise umwansi umwe bashyiramo mabisi ahubwo habaye gushamo mabisi barasukamo mabisi bobo ntibacagira uruhande begamiye bacara nk'abacamanza nk'abantu bariko bahoyahoya abo bantu babiri ati none mwebwe tuze kubafasha namwe muce musubiranamwo ivyo nimubireke waho hantu rero FDNB ihagaze isukamo mabisi ahubwo iyo bitari ihari nabo nyene bosubira nabo bakajyana ariko ivyo bariko barapfa abenegihugu bavuga ati twe dukeneye amahoro none mweko muri abasirikare basi twe mubwira ivyo bigwanisho mufise twe twigwaniriye naho bahagaze rero iyo batangiye kujyana FDNB iriyo nk'umuhuza kuko urazi igihugu cy'u Burundi kenshi kiba ari igihugu kirondera amahoro nigitera kirivuna nuko bari nico gituma n'ubushikiranganje aribwo kwivuna abansi rero hariya bagiye hanze babagiye gushigikira amahoro abavukana rero bariko barashwana baragira amatati FDNB kivuga ati nimureke sigaho nuko bameze isukamwo mabisi isukamo mabisi ibi biruko aha mu gisagara ca Uvira mu gihe tubona hejuru naho muri ho plateau muri za Minembwe n'ahandi intambara zikomeje kureta aho FDNB ikomeje gukora amarorerwa mu gutuza bikomeye umugwi w'inyeshamba twigwaneho hamwe na Red Tabara uribaza yuko bizokoroha hajya muri Minembwe ko iyi Wazalendo na FARDC bazofashanya mu kwivuna umwasi hamwe inyuma yuko erega burya nta rugo rubura intuzeye nta rugo rubura amatati mandi majambo ntazibona zitakumanya amahembe kuko abenegihugu barafise ico bakeneye kubera bari mu gihugu ca demokarasi umukuru w'igihugu arashobora kumvira abenegihugu akavuga ati abenegihugu ariko barasaba reka ndabikorere ko n'umuntu ndamukureyo canke ndamurungika ahandi canke asubire yazananye kugira ngo bishoboke ko babantu babashiraho uwo bipfuza abafasha urugamba erega bakeneye umuntu aja ku rugamba yitangira igihugu avuge bati naka n'intwari erega nazitwa intwari batumvise ico yakoze ku rugamba n'uwo bakeneye erega rero umukuru w'igihugu arashobora kumvira bene igihugu kuko nabo nyene niyo FARDC idashirikwa n'abene igihugu bazo bageze igihe nabo nyene bagize gute batsindwa sinzi kuko bakarumvikana ako kantu nikumvikanye neza sinzi ko gasubiramwo ufise ikihe kibazo hano utaratahura kuko uriko urabariza abariko badutega amatwi neza cyane gose ndiko mbaza nimba bizokunda ko FARDC na Wazalendo bashobora gusubira kuja kuri flow imwe bagwanya umwasi wabo kuko umagingo yatuvugana imigwano hejuru muri ho plateau iraremvye FDNB ntabwo ikiraga hengo nyeshamba zatwigwaneho hamwe na Red Tabara icyo no kubwira uvuze ngo nitwigwaneho na Red Tabara ahubwo menya yuko FDNB iri hariya iri kiragwanya Red Tabara abo bitangira batwigwaneho bifatanije na Red Tabara niho mutaka agomba kwiyambika kugira ngo binjire no gutera umutekano muke mu Burundi abo rero narya baronse amasezerano yo gufashanya hagati y'ibino bisirikare y'ibino bihugu bihana imbibe rero uwo mwansi baca bamukubita n'uwo yifatanije nawe bateza kumukubita bavuga ati sigaho erega hariya ntibagiye ngo uko wavuze ngo gukora amarorerwa oya bagiye guhana umwansi w'igihugu none umwansi ariko arahanwa umwana w'uwundi nikenyera tugwane si reka ndagukubite oya umwana akubwiye yuko nuko umenga ndivuguruje ngaho bagiye guhana ni igihano cy'amarorerwa kuko bavyemerewe n'amategeko byo ko barakora yes dukomeje kubona ku rundi ruhande z'anyeshamba z'u Rwanda nazo zikomeje kwisuganya ndetse no kugwiza ingabo hano hafi ya za Katogota kugira ngo barabe ko bashobora kugera kandi amanjanja igisagara ca Uvira ibi ntabwo bifitanye isano n'iyi myerekano iri kirabira hano mu gisagara ca Uvira ahubwo urakoze cyane aho hantu hari agatego Wazalendo yaciye itega nimba waravye tujya tu video twagiye
nimba waravye tujya tu video twagiye turaboneka uraba yuko urwaruka rufise ibigwanisho rutigeze rwo rugenda ahubwo aba wazalendo bafise ibigwanisho bateze zijyanyeshamba ngo zihende zinjire muri Uvira baca bacakira cyo kwambikana. Mugabo amakuru naronse nuko hashoboye gupfa aba wazalendo babiri, abagabo babiri hamwe n'abakenyezi babiri. Sinzi yuko aba wazalendo baba bapfuye batoba bari bafise ibigwanisho. Abateba wazalega uvuze mu wazalendo batakigwanisho yarafise kuko aba wazalendo ntibigeze barasa kuko wanavuze neza yuko nta bigwanisho bari bafise. Nta muntu yagiye muri rya manifestation yarafise ikigwanisho, nta wagiye afise igwanisho. Ivyo nivyo aba wazalendo ashobora kuba yaragenda gatora ikigwanisho kabamubona kuko aba wazalendo baratora igwanisho hama bakabibaka. Rero nimba yagiye mu myerekano atakigwanisha twaye bamuzi ngo yaratora ikigwanisho akaba yapfuye muri ico gihe naco bavuga ngo nuko yarafise ikigwanisho oya ariko aba wazalendo bafise ibigwanisho batinze umwansi ahazanana ahubwo ivyo aba bajya bato wabonye be baragenda mu myerekano n'abajya bakenyezi hanyuma nabo bateze umwansi bibajije ngo bari mu myerekano ahubwo abandi nabo bace bacakira bace bagenda bicajaye. Anobwira inyeshamba z'abantu zemenda zikebura kirikare ntizisuke ararinzwe ararinzwe kuko cyo nakubwira bijye no kavuga muri kariya gace bita ijwi hariya ko muri RDC nyene hariya nibace bibaza yuko ivyo koragira batabibona ariko igisigaye ahubwo FARDC nireke kunaniza aba wazalendo nimba badashoboye FARDC nigenose bamenye bati mbega k'abatetre bamenyekanye tuvuge duti aba bantu bakiri badafise maturité cyane n'ivya politike batari abakabilise abapro kabira baba ari bo turungika kuri shande bataye aba bajena gifite amarasha ashushe babashiriyeho kuri fro urabe yuko urugamba rutaca rurema. Yes, dusa nabegereza ku musozo w'ikiganiro cyacu bwana journaliste. Mu misi yahera twarabonye leta ya Kongo irungitse ingabo nyinshi za FARDC hano mu gisagara ca Uvira, izavugwa yuko zari zivuye mu myimenyerezo ya gisirikare zifise amaraso ashushe ndetse zitaramungwa n'umugera wa Kabira. Izi ngabo ziba zahereye hehe ko tutigeze twumva namwe zagiye ku mirongo y'urugamba? Ico no kubwira co ico narindiriye haracari kwisuganya bivanye n'ingene bari barindiriye amezi 3 y'amasezerano ingene avamwo. Muri make hari ukuntu bagombye guhisha no kwizana inyeshamba kugira ngo muri amezi 3 ibikorwa byabo bashaka zo babishitseko. Rinda tamu ku kwicumi kuko ayo mezi 3 azorangira muri ku kwicumi turabe yuko bazoca bashira mu ngiro kuko inyuma yuko no masezerano atagiye mu ngiro ikizo cyo gikurikira cyo ingene umuriro uca waka kuko baravuze yuko hari abo bita ngo ni black water bagomba kuza gufasha Kongo, baravuze aba mercenaires batari bake. Izo byose rero tabirindiriye kuko barahaye inyeshamba za RDF kugira ngo zigire gute zisubireko. Ibi bigiye gutera ikibazo kuko haragera mu kwicumi izi FARDC nizosubira kuvugwa uzoza wumva umenga bahinduye izina. Hanyuma nimba ari abazalendo nimba ari abakidu usanga bagiye gukubita umwansi bazomuhiga mpaka no mu Rwanda kuko niyo bazunge. Hariho ndiko ndabona ikintu gihambaye cyane gose kandi kinateye n'ubwoba. Abene gihugu bo muri Kongo bihaye ingamba yo kuja mu ibarabara kugira ngo basabe Cirombo abashikane kuvyo basezeranye. Ibyo nabyo si bindi nukubahereza amahoro. Mugabo turabona ku rundi ruhande FARDC nayo ifise ikiringo c'amezi 3 azohera mu kwicumi cyo kugira ngo ishobore kuba yo kwihijambo, ndavuga kuba yorasa bikomeye kuri zino nyeshamba. Ibi bintu biraherera hehe? Abene gihugu bararindira amezi ahere canke bazoba bamaze kumufatisha intoki Cirombo? Muri make ko abene gihugu batanguye gusa n'abatangura kwerekana agashavu bafise n'akababaro. Ahubwo nkundire mvuga ikindi kintu kigomba kibe. Hariho abanyarwanda bagiye guterwa muri Kongo. Abo banyarwanda bagiye kwicwa na bene wabo bo mu Rwanda. Bivuge neza gato, subira inyuma gato, ukoresheje irivuga gutegwa ucumenga babagavye kw'ibitero.
ni ukuvuga hariho abanyarwanda bagiye gushira ku butaka bwa Kongo nk'aho umenga n'abakongomani ego biragerageza ko bimwe n'abaho ibyangombwa by'abakongomani abo banyarwanda rero nibo kubera byananiranye ingene bagenda kugira ihonyabwoko ry'abantu babimurenge nibo bagomba baca bagenda kwica baca bavuga ko ari ihonyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abatutsi. Icyo kintu bakibona icyo kintu ko gihambaye gose bora musanguzi mwenza ba bantu bagenda guterwa nuko gutera ahantu hatagira abantu tuvuga uko nyene cyuvyumva ego ba bantu bagenda gusigwa ahantu atarahi wabo mu nyuma bazogaruka bace babica bice vyegekwa kuba wazarendo canke vyegekwe ku gisirikare ca FARDC bace bavuga yuko ariho nyabwoko ryakora ubwoko bw'abatutsi azogenda bafotora amazuru byarigeze kuba no mu Burundi hari umushinga amateka ico gihe yitwa Sarafina yarabajije ati none ni kubera iki mufotora ubwoko bumwe abandi ntibapfa ico gihe bari baturiye imbonera kure baca bafotora rero ubwoko bw'abatutsi nibwo baca bafotora mbabare ngo nisho ubwoko niko byari biri ico gihe ubwo yarahagaze umumama aravuga ati none kubera iki mudafotora ubwoko bwose kandi hariko arafu ubwoko bwose nivyo rero bazoca bakora muri Kongo bace bagaragaza yuko hapfuye ubwoko bw'abatutsi kuko hapfuye abahutu ntibazigera banabivuga uzora bijya binyamakuru by'u Rwanda ntibivugana mba rero ni kuvuga ko kantu nako ngomvye guca ndakavuga umwanya mbajije kija kibazo Kirombo rero natahaguruka biraba ku gatwe kuri ivyo bintu ahubwo nico gihe ngahaguruke atangwa no kumenya ayo makuru abaje ni bande bagamije iki kubera iki bariko baza kubashira muri Kongo kandi atabutaka bwabo bene ubutaka bakibaza ngo barabishe bose bamara kugira umwe yasigaye mu muryango agaruka agasanga itongo ryiwe byarafashwe n'umuntu atazi ivyo yarimye byari biko biribwa n'abantu atazi ivyo byose rero bigaca bitera ikibazo sinzi ko kuranahura ngaho ndakunda gutahura bora musanguzi mwenza turiko turabona leta ya Katare hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika bari mu gaciro kadasanzwe mu gihe kuri zino mpande zibiri imigwano ikomeje kurimbana ibi bintu tuvite gute nakubwiye yuko hari amezi 3 batanze buri ruhande warasinye principe rugenderako none uruhande rutubahirije n'uruhe no kuvuga FARDC yo yarubahirije FARDC yarubahirije ntiyigeze igenda gutera ibirindiro by'abantu FARDC uvuga ko yubahirije gute tumaze iminsi tubona bariko baragaba ibitero mu Minembwe none hajya mu Minembwe hariho M23 twigwaneho yarihuje na M23 uko kwihuza barafise amasezerano bagiraniye bakavuga bati twaye aba M23 canke n'ubu baracitwa batwigwaneho ayo masezerano arahari kandi byarabaye publiquement ariko urumva bo bavuze twigwaneho ntibavuze AFC M23 none egiye tuvuze twigwaneho tuba tuvuze ivyo byose ivyo birazwi neza yuko AFC M23 itarahura neza na neza na twigwaneho baracari ku ruhande rwabo baracari ku ruhande rwabo kuko bonyene baravuze bati twebwe ni gute ngo tubwira ko tuba AFC M23 kuko ivyo M23 na AFC haranira ateze twe twigwaneho tuharanira ivyo birahari mugabo Konenanga muri conference de presse yakoresheje yaravuze neza ngo ubonye ziyanyeshamba nagombye kuvuga mu izina ubonye twigwaneho ubonye umuntu yaremwe nka kujya kwabo nkoresha iyo mvugo en general rero ngo ntibyari bikenewe yuko twigwaneho nayo iza kubaho presente mu biganiro by'Idoha mu gihe bajya bo bamaze guseruka none bobo icyo no kubwira bajya baramaze kumenya yuko ari vyambo mbere cyo no kubwira hari abatwigwaneho badashigikiye iyo mvugo hari abatabishigikiye kandi utabishigikiye ubumwasi wabo nibo bamwe muri busanga biripotinza avuga bati no nuko nari kumena nabo nabuze ingene ntoroka reka ahubwo nce ni reportinga kugira ngo nce mvuga n'ayandi mabanga yarahari nuko ariko yaronka amabanga ariko aranameneka
Okay, reka turangize ikiganiro cyacu Bwana Musanguzi Mwenza, gira rimwe canke habiri ushikije abadukurikiranye. Reka nongere mu kurangiza ngenda mbwimvuze ikindi kintu. Imana yose ihari. Abakongomani baze barashimira igisirikare cy'u Burundi cyoco citanga kitiziganya mu kwitangira n'abagenzi. Murakoze. Yes, reka ndagushimira cyane kumburengira ngo twashobora kongera cyangwa byo twongere hanyuma Bwana Musanguzi Mwenza. Ndagushimiye cyane ukuntu wamana naryo udahengeshanya kugira ngo umakanya ngire abari kwadukurikirana ibiriko bigenda bibera aho ku mirongo y'urugamba, na cyane cyane ko abenshi atabafise amakuru ya nyayo, kandi ibintu twe tuvuga babirabe neza biri mu bwenge bwinshi kuko dusesangura ibintu atawundi muntu ababizi. Yes, urakoze cyane. Reka ce ngigwa ko nshimira nawe udukurikirana aho uri hose, akumbure ibyo wumvise hari ico byakumariye canke byakongereye ko nci ndabibutsa kandi yuko twohurira muri commentaire kugira ngo tuganire, mutwunganire, mutubaze canke naho muduhanura aho twaba twarengereye. Ngigo ko ndabikebanura turaza kongera mu biganiro byacu byo hanyuma, haracari kare. Ciao ciao.